mu ntumbero yo guterera mu kurwanya urudandazwa buciye mu binywabi cyane cyane mu kiyaga Tanganyika. Ibitenge amajana 928 byarafashwe n'abasirikare bakorera mu mazi, biraheza bishikirizwa ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi Obert. Twaragiranye ikiganiro n'amenyesha makuru kwigenekerezo rya 19 mu Kakaro kugira tumenyesha bene gihugu n'amakungu ivyo ubushikiranganje bwaranguye, tukaba twarabicishije mu biganiro 12 twashishije ku nsamirizi n'ibiganiro bitatu byaciye ku mbonesha kure zitandukanye, tukaba mbere twagiye twanabimenyesha ku mbuga ngurukana bumenyi. Kubijanye no gukomeza ubushobozi bw'inzego nubwo kurangura imigambi n'ibindi bikorwa byategekanijwe, twarabandamije dushira inguvu mu bijanye no kurondera ibikoresho vya kijambere, kubaka no gusubiramwo inyubakwa eka no gukarihiriza ubwenge abasirikare mu buhinga butandukanye. Kubw'ivyo rero ibikorwa byo kubaka igisenge ca nyuma c'ihoteli ya gisirikare y'Igitega cararangiye, ubu bakaba bariko baduza inkingi z'igorofa ya gatatu ariyo ya nyuma. Ibikorwa byo kubaka ihinguriro ry'amakara ya kijambere twita briquette ryo mu Kayogoro bigeze ku ntambwe ishimishije kuko baramaze gusakara, ubu bakaba bariko baranura hasi muri iyo nyubakwa. Aho ni mu gihe ubukinjikiro bukoresha ayo mabrikete bubandanya kubakwa mu makambi atandukanye. Mu bijanye n'inyubako nyene, ibikorwa byo gusanura ikambi ya za Muzinga y'Imwaro biriko birabandanya neza. Kubaka imitego twita obstacle abasirikare bimenyereza ko navyo biriko birarangurwa mu makambi y'amajana 321 n'amajana 422. Kubijanye no gukayihiriza ubwenge abasirikare, inyigisho nyinshi n'imyimenyerezo ya gisirikare byarakozwe, ibindi biri mu nteguro mu bisata bitandukanye. Aha twovuga nk'imyimenyerezo ya gisirikare itegura intwazangabo gukorera mu biro by'amabrigade n'amakambi yakozwe, iyindi nayo ikaba iriko irategurwa. Intwazangabo 45, ibisongerezi 45 nyene hamwe n'abasirikare bato bato 166 bararangije inyigisho z'ikikomando zasozerewe kwigenekerezo rya 14 Nyakanga uyu mwaka. Bose hamwe bakaba bari amajana 256, hakaba harimwo abigeme 22. Ishure kaminuza rya gisirikare Iskamu yaratunganije imyimenyerezo yo kurwana ku banyeshure bitegurira kuba intwazangabo. Iyo myimenyerezo ikaba yabereye ahitwa mu Kiryama mu ntara ya Bururi. Intwazangabo 28 barongoye imirwi y'ibikorwa bitandukanye barakarihirijwe ubwenge mu bijanye no gutegura imigambi, gukwirikirana ishirwa mu ngiro ry'imigambi hamwe no gukora bisunga ivyo bategerezwa gushikako. Abacamanza n'abashikiriza amanza 15 ba gisirikare nabone bararonkejwe inyigisho zo kubakarihiriza ubwenge kugira babandanye bakora neza. Hari izindi ntwazangabo zibiri ziriko zirakurikirana inyigisho harisha bwenge mu bijanye no kubika neza ibitabo n'izindi nyandiko zigenda zikoreshwa mu gisirikare. Hari mbere n'izindi ntwazangabo 10 ziriko zirakurikirana inyigisho mu bijanye n'iperereza ryo gusatira umwasi twita renseignement offensif. Ibisongerezi by'intwazangabo 30 bariko barakurikirana inyigisho ku bijanye n'ubuhinga bwo guperereza twita technique de renseignement. Abasirikare 15 bakora mu vy'indege bariko barakurikira ivyirwa mw'ishure byo kunonosora ivy'indege. Izo nyigisho zikazomara indwi 49. Inyigisho rero muri rusangi zirabandanya no mu yandi mashure, amakaminuza n'ibigo vy'inyigisho vya gisirikare. Kuvyerekeye gukomeza ubushobozi bwo kubungabunga ubutunzi hamwe no gukabura ingendo yo gutegura imigambi no gushikiriza ivyaranguwe,
twarabandanije gutanga inyigisho zijanye no gutegura imigambi no kubungabunga ubutunzi kugira dushike ku rugero rushimishije. Mu bijanye no gutunganya neza ubutunzi twarakoresheje neza uburyo leta yaduhaye kandi turanakora ibikorwa byo guterera mu iterambere biciye mu burimyi, ubworozi hamwe rero no kugabanya ivyo byose bibangamira ibidukikije. Muri iyo ntumbero yo kugabanya ivyonona ibidukikije, amatoni arenga 750 y'amakara ya kijambere twita briquette yarahinguwe n'amahinguriro ya gisirikare yo kumuzinda n'Igitega kugira tugabanye gucana ibiti mu gisirikare. Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi twarabandanije kwitwararika imirima n'ibitungwa dusanganywe kugira bitange umwimbu mwiza. Mu gutunganya neza ibijanye n'abahoze ku rugamba twabandanije gushigikira abahoze ku rugamba na cane abagendana ubumuga mu kubavuza. Muri iyo ntumbero abafise ubumuga bakwiye ku rugamba 3 barashizwe mu bitaro n'impapuro zo kwivuriza ko twita bondoswe barazironswa kugira barihirwe uburyo bivurije ko bwose. Abafise ubumuga bwaturutse ku ntambara barabandanya kandi kwakirwa no kuvurirwa mu buyobozi bukuru bw'abahoze ku rugamba no mu bibanza bamwe basanzwe babamo. Impapuro zo kwivuriza ko 63 zaronkejwe abazikeneye, nayo impapuro 43 zemeza ko umuntu agendana ubumuga zarasubiye kwemezwa. Hambavu y'ivyo byose turabandanya gukorana no gufata mu mugongo amakoperative y'abahoze ku rugamba kubijanye no guteza imbere ukubaho neza kw'abagize urwego rwo kwivuna abansi hamwe n'abahoze ku rugamba no gukomeza iterambere ridakumira. Twaragiye mu Kibenga muri komine Muha gutera intege urwaruka rukina umupira w'amaguru mu rukino rwa nyuma rw'amahiganwa yo mu buruhuko bwo muci, aho hakina imirwi ya Waze FC w'Ububanza na Football Burundi International w'Ibujumbura. Kabaye n'akaryo keza ko guha impanuro urwaruka kugira rukunde igihugu kandi rugiture amaboko. Ibikorwa byo gusukura hamwe n'isuku rijanye n'amagara meza byarabandanije gukorwa mu bisata n'amakambi atandukanye. Igisata kijejwe amagara y'abantu mu gisirikare carabandanije kwitwararika abasirikare kugira bagumane ukubaho neza mu mutima, mu miryango no mu kibano aribe twita prise en charge psychosociale. Barabandanije kandi gutanga impapuro zikenewe kugira abasirikare n'imiryango yabo bashobore kuronswa imiti mu maduka y'imiti y'ishirahamwe mituweli rijejwe kuvuza abakozi ba leta. Mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire myiza biciye mu nkino, imirwi ya Muzinga yarabandanije amahiganwa ku rwego rw'igihugu. Mu bijanye no kwinonora imitsi, umurwi wa Muzinga Atletisme waritavye amahiganwa yo gusiganwa yitwa cross country, nayo akaba yari yateguwe n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi, kandi abo banonotsi baratahukanye ubushimwe butandukanye. Hambavu y'ivyo, uwitwa Niragira Ange Sierra wo muri Muzinga Judo yaritavye amahiganwa yitwa Jeux Olympiques yabereye i Paris mu Bufaransa uno mwaka. Abanonotsi n'abakinyi bagendana ubumuga bwaturutse ku ntambara nabone barabandanya imyimenyerezo bafashwe mu mugongo n'ubuyobozi bukuru bujejwe abahoze ku rugamba kugira bitegurire amahiganwa y'abagendana ubumuga. Bararonkejwe kandi ibikoresho bitandukanye bihuye n'inkino basanzwe bakina. Mu ntumbero yo gukomeza iterambere ridakumira mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, abasirikare barabandanije guhimirizwa kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Haratunganijwe mbere igitabo kirimo inyigisho zizohora zitangwa mu mashure ya gisirikare kubijanye n'iterambere ridakumira. Vyongeye abasirikare b'abakenyezi ntibigeze bibagirwa haba mu kwinjizwa mu gisirikare, mu kugenwa mu mabanga, eka mbere no mu bindi bikorwa byose byagiye birategurwa
haba mu bushikiranganje canke mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba burashimishwa n'ivyaranguwe muri kino gice ca mbere c'umwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025, naho hariho intambamyi zagiye ziribonekeza. Aha twovuga ahanini nk'abagwizatunga bamwe bamwe tuba twaraguze ko ibikoresho ariko bagateba kubidushikiriza, hamwe rero no guteba mu itangwa y'amasoko no gusohora amafaranga macame cyane. Ubu tukiri mu ntango z'umwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta. Mu byo tutegekanya gukora mu bice bitatu bisigaye by'uno mwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025, tuzokwihatira gushira mu ngiro imigambi yateguwe kuzorangurwa muri uno mwaka, twisunze ya ntumbero yuko ibikorwa bitegerezwa guhura n'uburyo bwabitegekanirijwe. Tuzobandanya kandi guterera tudahengeshanya mu buryo bwose mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu hamwe no mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bigifise ingorane z'amahoro n'umutekano, haba ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko, haba ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika, eka mbere no ku rwego mpuzamakungu ONU. Nkaba mboneyeho akaryo ko gutera akamo umwe wese kugira ngo mwongereze inguvu mu gushira mu ngiro imigambi yose twiyemeje kurangura muri uyu mwaka, twisunze ya ntumbero ya leta ijanye n'integuro y'ibikorwa n'uburyo bukoreshwa ku mwaka.